Ndabaramukije kandi ndabahaye kaze muri kino kiganiro. Ndi Asher niyo nizigiye, tugiye kuganira muri rwa rukurikirane rw'amajambo yo kuvugana ivyo Yesu Kristo yadutumye nk'abantu biwe muri ino si. Hanyuma ijambo ngiye kuvuga ko ni ijambo ryerekeye amoko, les tribus, les ethnies, mu mugambi w'Imana n'ingene Imana ikorana canke ikoresha imigwi itandukanye y'abantu kubw'umugambi wayo. Ndashaka rero nongere ndabashimire kandi ndabatera n'intege ngo ibi biganiro mu bisangize n'abandi, iyo bishoboka mu biganire n'abandi, kugira ngo ijambo ry'Imana rishishikare gukwira no guhindura ivyizerwa n'ivyiyumviro vy'abantu. Mbega amoko afise ikibanza ikihe mu mugambi w'Imana? Mbega amahanga afise ikibanza ikihe mu mugambi w'Imana? Uyu munsi turavugana ku moko, ariko tuzobandanya tuvugane n'amahanga. Muri kahise k'igihugu cacu harabayemwo ibintu bitari vyiza: urwanko, inzigo, amacakubiri, ubwicanyi, kandi kenshi wasanga ivyo bintu vyakorwa bigakorerwa umugwi kanaka witwa ubwoko kanaka, bigakorwa n'abantu baba biyitirira ubundi bwoko. Ivyo rero birafise ingaruka mbi vyagize mu buzima bw'abantu. Turetse ko hariho abakoze amabi nyene bagakora ibibi, nabo babikorewe, hariho bamwe vyakomerekeje, maze mu gukomereka kwabo bagira ikibazo, bagira ingorane y'ukwigungagunga no kugwara kabonge n'ibindi bijanye n'ivyo. Kandi kubera ivyo bibi bakorewe vyaba bifatiye ku bwoko bwabo canke ku bwoko bitirirwa, ivyo vyaratumye ijambo ubwoko kiba ikintu kigumye cyane kuri bo, ikintu kibibutsa ingorane, ikintu kibibutsa amagorwa. Hariho n'abandi nabo bakorewe ikibi nkuko nyene, ariko bo bahinduka intagondwa, aba extrêmistes, usanga bafise ishaka ryo kugwanira ubwoko, ryo kwanka abandi, n'ibindi. Ivyo navyo nyene ni inkurikizi kandi mbi z'ibintu umuntu aba yarakorewe vyitirirwa umugwi kanaka uri kubikorera uwundi mugwi. Ivyo rero tubishize hamwe birafise ukuntu vyatumye ku barundi benshi ijambo ubwoko baribona nk'ingorane. Hariho abatemera kwa amoko abaho, ivyo bavyita Ethnie mu gifaransa, kubera ibintu biba vyaragusobanganiye ko bikagutera ingorane. Hari bamwe baca bavyanka, hakaba mbere n'abandi babihunga, bakagomba guhungira mu yandi mazina, mu yindi migwi, kugira ngo ntibumve ko hari aho bahurira n'iki kintu citwa ubwoko. Ariko mu vy'ukuri iri jambo ubwoko nta ngorane ryari riteye ubwaryo, kuko tuza kubibona mu ijambo ry'Imana. Uravye insiguro y'ijambo ubwoko, twitije indimi mvamakungu, tribu canke ethnie, n'umugwi w'abantu bafise kahise kamwe. Kenshi usanga bavuga ko bakomoka ku muntu umwe, mbere usanga n'izina bitwa rituruka ku izina ry'uwo musogokuruza wabo, ugasanga biyumvanamwo nk'abantu bakomoka ku muntu umwe, basangiye kahise, bagize umuryango umwe. Ubwoko bushobora, ndiko ndavuga ethnie canke tribu, bushobora kuba buto canke bunini bivanye n'ibitigiri vy'abantu babugize. Ivyo turabibona mu ijambo ry'Imana. Iryo jambo rirakoreshwa kandi no mu buzima bw'abantu muri rusangi, la vie de la société. Nibisanzwe ko habaho imigwi y'abantu bakomoka ku muntu kanaka, canke bibaza ko bakomoka kuri uwo muntu, bakiyumvanamwo kurusha uko abandi biyumvanamwo. Amoko abari imigwi ivuga ururimi rumwe, isangiye imico, iba mu karere kamwe. Haba hariho ibintu bifadika bishobora gutuma abantu bitwa tribu canke bakitwa ethnie. Ariko rero nkuko nabivuze, mu Kirundi, muri kahise ku Burundi, hariho ibintu vyabaye vyatumye abantu bamwe bibagora kumva iryo jambo ubwoko. Ariko imbere ko tuvuga ivyo, ijambo ubwoko mu mvugo y'Ikirundi riratandukanye n'ijambo ethnie canke tribu mu mvugo y'Igifaransa. Iri jambo ubwoko rirakoreshwa ku bintu, ntirikoreshwa ku bantu gusa, rirakoreshwa ku bintu, rigasigura umugwi ugizwe n'ibintu kanaka bifise ibintu bisangiye. Iyo bavuze ngo ubwoko bw'ibiraya bwitwa uku, biba ari ibiraya bifise ukuntu bisa. No kuvuga ko baba barobanuye mu biraya muri rusangi, bagatoramwo umugwi kanaka w'ibiraya ufise ukuntu umeze. Iyo bavuze ubwoko bw'amafi, abara amafi afise ibintu ahuriye ko umuntu yofatirako. Murumva ko
mu mvugo y'ikirundi ijambo ubwoko rirarengeye abantu, rirakoreshwa no ku bintu. Ariko tuje ku bantu, iri jambo ubwoko ukuntu ryakoreshwa kera, ryari ijambo ryakoreshwa ahanini mu gutandukanya imigwi y'abarundi bivanye n'ibikorwa baba bakora hamwe n'igihagararo baba bafise mu buzima bw'igihugu, mu buzima bwa societe. Niho hava imigwi ikitwa amazina maze bakitwa amoko. Ariko usubiye inyuma muri kahise ugaserangura abanditse kahise ukavugana n'abantu ba kera, uza gusanga ubwoko si bw'abantu bafatirako mu kugira ngo batahure canke basigura akaranga kabo, ahubwo abantu bafatira ku miryango yabo, bafatira ku maclan, kuko imiryango niyo yaba ifatiye ku bucuti bw'amaraso, maze bigatuma abantu biborohera kwidondora bafatiye kuri iyo miryango yagutse, bahereye ku bavyeyi babo, kuri basokuru babo, basokuruza babo, bagatinda bagashikira rero ku rwego rw'umuryango wagutse, le clan. Reka rero tureke ivyo vyo muri rusangi tuze mu ijambo ry'Imana. Mbega Bibiliya ijambo ubwoko canke amoko irivuga kwiki? Hariho umurongo tubona muri Bibiliya washaka ni myinshi, ariko nashatse ko twoganira kuri no murongo uri mu itanguriro cya 12 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 3. Nigihe Imana yiyereka Aburahamu ubwa mbere akiba hariya mu muryango wiwe imuhamagara kugira ngo awuvemwo. Havuga ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Mu majambo make, Imana yabariye Aburahamu ubu butumwa, yamuzaniye ubu butumwa bumusaba kuva mu muryango wiwe no kuva mu bwoko bwiwe, kuva mu muryango no kuva muri tribu, hanyuma icimwemerera n'ibintu izomukorera. Imbere yo kuvuga ibyo izomukorera, hariho abantu bibaza ngo Imana yasavye Aburahamu kuva mu bwoko bw'iwabo kuko ubwoko ari bubi muri rusangi, bakumva rero ari naco gituma umuntu w'umukirisu akwiye kuva muri ivyo vyitwa amoko, agatandukana nabi wabo. Aha murabona ko Aburahamu Imana yamusavye kuvayo mu buryo bugaragara, la distanciation physique. Ntivyari ibintu vyo kuvana nabo mu vyiyumviro no mu vyizerwa gusa, kwari kuva mu karere babamwo akaja kuba mu kandi karere. Kandi kenshi muri kahise k'ibihugu, iyo umuntu yimutse akavana n'umuryango wiwe, akava mu bwoko bwiwe akaja kuba mu kandi karere, haragera igihe abamukomotseko bagira ubundi bwoko, bitangura n'umuryango, uwo muryango ukaguka bagatinda bakagira ubundi bwoko. Kandi nizo n'Imana yabariye Aburahamu, va muri ubwo bwoko bwawe, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Murumva ko mu vy'ukuri ici Imana yanse, icatumye isaba ko Aburahamu ava muri buriya bwoko, sukwanka ubwoko muri rusangi, kuko murumva ko nawe yarigiye kumuhinduramwo ubundi bwoko. Nta kuntu Imana yo kwanka ubwoko ngo icifata umuntu yahamagaye imuhinduremo ubundi bwoko, ahubwo icatumye Imana imusaba kubavamwo nuko bajya abantu bari basanzwe bafise ivyizegwa binyuranye n'ivy'Imana yashaka ko Aburahamu agenderamwo. Murabona ko Imana yahagurukije Aburahamu ifise umugambi muremure, ishaka kuzomukuramwo ihanga rikomeye Abisirayeli, maze ikoresha Abisirayeli mu buryo butandukanye kugira ngo ihezagire ayandi mahanga. Twabibonye mu murongo wa 3 kandi tuzobana tubivuganako. Nukuvuga ko Aburahamu yahamagawe nk'umuntu, mugabo umugambi w'Imana ntiyari gushobora kuwushira mu ngiro wenyene. Vyasaba ko ahamagagwa akaza muri uku kwizera gushasha Imana yashaka kumwigisha, kuko bari abantu bo mu bwoko bw'iyo muryango wiwe bari abantu basenga ibigirwamana. Imana yari yaramaze kubona ko abantu bononekaye, murabizi imbere gato mu gihe ca Noa ko abantu bononekaye bagakora ibibi vyinshi cyane, Imana ikabasukamwo amazi. Ariko abakomotse kuri Noa mu gice c'10 c'iki gitabo nyene, nabo baca c'11 murantunga, baca bagira umugararizo, baragarariza Imana, baranka gusanzara, bubaka baduga. Murabizi vyabaye ahantu hitwa Babeli. Imana rero yari yamaze kubona yuko amoko yo mw'isi yamaze kunyengeterwa n'icaha, bagendera mu ngeso z'ubugarariji.
icikura Aburahamu muri bo kugira ngo ntagumane ivyizerwa vyabo, maze aze Imana imwigisha ivyizerwa bishasha, imwiyereke gushasha, gutyo biciye kuri we hahaguruka ubwoko bushasha bw'abantu bubaha Imana. Icatumye imukurayo suko Imana yanka amoko, nuko Imana yanka ubugarariji bw'abantu. Yashaka ko aja ahantu ataba influence, adakogwa ko atagwana intambara yo guhangana n'ivyizerwa vy'igipagani vyabo, maze Imana imwigishe rero kuyubaha, hanyuma bazomukomokako baze binjirira muri uwo muco wo kumwubaha, wo kuyubaha. Ubwoko si ingorane namba. Ingorane ni ingene tubutahura twebwe n'ivyo tubukoresha. Ariko nsubiye inyuma gato, mwibuke ko bijya bintu twebwe twita ubwoko hani wacu si tribu kandi si ethnie, kuko indondora jambo za tribu na ethnie zisigura ko ari abantu bavuga ururimi rumwe. Twebwe tuvuga ururimi rumwe twese, mugabo kubera ivyabaye ni vyiza ko niyo bishitse abantu bagatandukana ntibemerane bakitana ama ethnie, niyo baba bariko baravyihendako, turakwiye gutahura yuko mu vy'ukuri ethnie canke tribu atari yo ngorane. Ingorane ni ibintu biba biri mu bwenge bwabo, n'ingeso ziba ziri muri ayo matribu canke ayo ma ethnie, ingene bakora, ivyo bizera, ingeso zabo n'ibindi. Ivyo nivyo vyatumye Imana ikura Aburahamu muri bari abantu, kuko ingeso zabo, ivyo bizera, ivyo bemera vyari binyuranye n'ivyo Imana yashaka ko Aburahamu agenderamwo. Hari ikindi gisomwa gishobora kudufasha muri uko gutahura ko Imana itanka amoko. Ahubwo burya Imana niyo muremyi w'amoko. Imana yaremye umuntu, imuha ububasha bwo kurondoka, imusaba gukwiragira hirya no hino kw'isi. Kandi uravye ico gihe yabimusaba, yari izi ko bizogenda gutyo. Yari izi ko hazobaho abantu bazokomoka kuri uwo muntu bagasanzara bakaja mu migwi itandukanye harimo n'amoko. Nico gituma muri ano majambo tugiye gusoma tubona ku mpera y'ibihe, igihe Imana izoba yarangije kino gihe turimwo, maze abantu bayo bagakoranira imbere yayo bavuye hirya no hino ku isi. Hari ijambo Yohana yabavuze ko yaravyeretswe, ni mu gice c'indwi uhereye ku murongo w'icenda ugashika ku murongo w'icumi. Havuga ngo hanyuma y'ivyo mbona ishengero rinini atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose, imiryango yose, mu moko yose no mu ndimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imyambaro yera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu, ivyagiye kuri irya ntebe kandi n'ak'umwagazi w'intama. Aha atubona Yohana ariko arerekwa, Imana iriko iramuhishurira imisi ya nyuma, ibihe vya nyuma. Mu mutwe w'aya majambo bavuze ngo Yohana abona abacunguwe bari mw'ijuru. Nukuvuga ni ca gihe abizera bose bazoba bakoranirijwe hamwe imbere y'inyonga z'Imana. Abitegereje yababonye ngo batandukanye, yarashoboye kubona yuko bava mu mahanga atandukanye, les nations, amahanga atandukanye, imiryango, les familles, amoko, les tribus. Murabona ko amoko asubiye kugaruka hano. Ibi bintu Yohana yabonye ni ibintu bimeze nk'ibitangaje gato iyo tufatiye kuri bamwe bavuga ko amoko ari mabi. Aba bantu bari mu ijuru, kandi Yohana baravye yarabonye yuko bava mu moko atandukanye. Imana yarabahaye ubwo bushobozi, naho yari tutazi neza ingene yabimweretse, ariko arashobora kubona ati urya n'urya ntibava mu bwoko bumwe. Mbere ngo n'indimi byaragaragara ko ari abantu bavuga indimi zitandukanye, gusa kumbure ngira ngo hageze ko baganira ntarashobora kuvuga ururimi rumwe, ivyo nta ubizi. Hariho amabanga menshi atarahishurwa. Mugabo Yohana baravye yarabona ko bava mu mahanga adasa, yarabona ko ari abantu bava mu miryango idasa, yarabona ko ari abantu bavuga indimi zidasa, kandi ko ari abantu bava mu moko adasa. Imana ntibiyitera isoni ko abantu bava mu moko adasa bashika mu ijuru ryayo. Ahubwo ubu budasa nyene, uku kuntu baba ari benshi batandukanye, biragaragara ko ari ibintu bihwanye n'umugambi w'Imana. Uko Imana yashaka ko abantu bagwira bakava mu moko atandukanye, niko yipfuza ko no mu ijuru ayo moko nyene azoba aserukiwe. None rero ubwoko si bubi, ikibi nukubukoresha nabi, nukubutahura nabi. Nashaka ntera intege umuntu yakomerekejwe n'ivyabaye mu gihugu akumva aranse ijambo ubwoko. Imana igushoboze kugira ngo ntubandanye ubaho wisunga ivyo bikomere. Ubwoko no mwijuru Imana iremeza ko buzoba buserukiwe. Murumva ko atakintu kibi coserukirwa mwijuru. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze,
mubandanye mwubakwa n'ijambo ryayo kugira ngo mushobore kubaho ubuzima buhwanye n'ivyo yabateguriye. Amen.